mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose ni Olivier Hakizimana muri kumwe n'uyu munsi turi kumwe na Nathalie Nyamoya tumwiye gutegwa iteka ryo kuza iwanyu aho mutumviriza nimba muri mu muduga nimba muri aho mubaye canke mu nzira canke ku kazi ahariho hose nizere yuko ibiganiro bibandanye bibafasha kandi bibandanye bibahezagira none n'uyu munsi tugomba kubandanya ku byerekeranye n'imigenderanire paraporo y'abantu bafite amatampera kanaka mu kurera abana babo uyu munsi turagomba kuvugana ku mukorerike iyo ariko ararera abana biwe mbega bigenda gute twongeye gushimira abantu batandukanye batwandikira abadushingira intahe arabaturungikira audio hari n'abatubwiye bati muzo mwagize zose mu makombinezo yose mu migenderanire hamwe n'Imana sinigeze nitora ariko mugeze kuri izi z'abana ubu ndibonye ubu ndiyumvise ubu nditahuye kandi bice bituma no mu ziheruka zose izo narenganye zose subira kuzibona subira kuzumva donc turashimira Imana burya turiko turabiba imbuto ntawe uzozikora ko kumbure izi nyigisho si za bose ariko igikuru ni uko nyenezo yozumva hama zikagira aho zimukuye zikagira n'aho zimutwaye rero twongeye kubashimira kuko ni ukuri n'imbibi turiko turabishobora ni ukubera mwebwe ni ukubera mudusengera ni ukubera mudushigikira kandi turashima yuko Imana ikidushoboje gushika uyu munsi kubikora nagomba kwibutsa abakunda ibi biganiro kandi bakunda no kubiha abandi kuri abo baba mu bihugu kumbura ibintu vya internet bitabagora rwose murashobora kubironka biciye muri YouTube turafise chaîne yitwa Baho Podcast iyo nayo murashobora kuronka izo nyigisho zose bikazobafasha Imana rero ibahezagire nagomba guhikaze Nathalie abaramutse anagira ko agira icyo atubwira kuri point ya mbere tugomba kurabira hamwe ku vyerekeranye n'imigenderanire y'abakorerike mu kurera abana babo ndabaramukije mwese nukuri nko vyaje kubivuga nibakwe twagiriwe n'Imana gushobora gusangira namwe bivyigwa kandi twasanze natwebwe bidufasha cyane no mu migenderanire yacu n'abana bacu no mu migenderanire yacu hagati yacu twe na Olivier biratuma by'ukuri hariho uburemere canke imitwaro isa nk'ibwabanuka kuko twitahuye kandi twatahuye n'ubundi ivyo ari kudukomeretsa ubu ntibikidukomeretsa quand même kuko dusigaye turi conscient ico turi icimara yatugize cyane cyane intege nke zacu rero kuri no munsi nko kuri bivuze turaza gusangira canke kwiga kwiyumvira kurimbura kuvyerekeye umuvyeyi yo bari umukorerike afise abana ubukurikira tuzosubira tugire umuflegmatique hamwe n'abana biwe rero nasanze hagati y'umukorerike n'umumelankolike barafise ibintu basangiye n'abantu bakunda kwiyumvira cyane n'abantu ntibiyumvira abandi biyumvira ku bikorwa byabo umumelankolike yumvira cyane cyane ku vyimviro vyiwe ico yiyumvira ico yashize mu mutima wiwe ico yapanze kubwiwe kugira gishire mu ngiro hama umukorerike wewe ashira mu ngiro rapidement arabanguka gukora n'umuntu wa wundi w'umukozi ubo yamaboneka hanze afise ama objectif yamasohoka araboneka rero iyo umuvyeyi nk'uyo afise impano kuko ni impano bene data n'umuntu afise impano muri rusange mu buzima bwa mwisi yose afise amatalent atariwe yarayavukanye ntago yagiye kurondera hari ibintu bimworohera kubona kumva gutahura no gukora rero umuntu nk'uko twigeze kubivuga abantu benshi twama twibaza yuko abantu bategezwa kubaho nk'uko twe tubibona nk'uko dusanzwe tubona mu buzima bwacu umumelankolike yibaza ko bose bameze nk'abamelankolike yiyumvira nk'abamelankolike yifuza ko bamera nk'abamelankolike umuflegmatique umukorerike musanga uko nyene umuntu wese yamashaka kubona ubuzima nk'uko nawe abari rero mu bibano deja yacu n'abantu tuba dukuze tuba tuzi yuko kameme uriga guca bugufi ugatuza buhoro buhoro vyakugora vyakunanira ariko ho ufise abana kenshi ntitwiranda compte yuko nabafise ama personnalité yabo ntitwiranda compte yuko bafise amatamperament yabo kandi rero ingorane uko turakunda gusanga ukorohera canke wumva umenga uratahura n'ushaka gusa nawe wishushanya ko facilement mugabo ntibisigura ko naho nyene mutagira intambara kuje twabibonye sama combinaison entre mélancolique sanga phlegmatique
korehike bagira les mêmes défis exactement les mêmes défis kuko uramwidantifiya ko ariko za ntege nke zanyu zigiye ahabona murabomana encore plus kurusha kandi bikenakubabaza kuko wari wibaza ngo ni wo wumva rero umuvyeyi w'umukorehike twaravuze ko ari umuntu ari extraverti akunda cyane ibikorwa ari dans l'action sivyo n'umuntu yamare ashushe cyane rero intambara ashobora kugera kumwe n'abana nuko bose ashaka kubashira muri ritme yiwe d'abord n'umuntu uri umuntu hakuze biragoye kuja kuri ritme y'umukorehike normalement c'est très difficile gukurikira umukorehike kubera arabangutse n'umuriro ariruka c'est abo bakorana bararuha deja ati uyu muntu yamaduhutagiza twarapfuye twarahwera iyi mvire rero iri umwana muto udafise capacité y'umuntu akuze utabona nk'umuntu akuze utegezwe guca mu etape yawe y'ubwana bivanye n'ingene baba bameze n'imyaka umuntu yabagezemwo birashobora kugorana c'est-à-dire umwana adasanzwe ari korehike peut-être ngo atahure abameze nk'uwo muvyeyi w'umukorehike ça peut être très difficile dufate nko mu phlegmatique akunda ibintu vyo bipanze bigize gute afise umukorehike ashobora kumujanyiranya ugasanga umwana asa nk'uwamuhitanye umenga ariko aramufasha umenga ariko ariruka kandi umuvyeyi bikora mu rukundo bene data ibi byose uko turavuga abikora dans l'amour abikora kuko yibaza ati jiwe wonshira nokera gutya no uraranayirutse nabipanze nabihejeje uri umumelankolike wimvira uti nanje wonshira noca ndabipanga subira nkagira gute ucibaza ko bose barefreshisa nka umusanga ati nanje no bankunda abantu uko nyene rero iyo ngorane nibaza ko abavyeyi kenshi babwira niyo tweze kuvuga kuvyerekeye detachement na attachement hariho iyo utabohotse abantu rafise ukuntu ushobora kubashira muri competition kuri mu competiteur ugasanga wamubashira mu bintu uyifise hoho nk'uburyo bwo kubajana mu buryo bw'amahera bwo kubajana mu bintu botera imbere cyane hanze hariho nk'amaactivité menshi ashobora kubasaba amahera usanga benshi abakorehike bajana abana babo mu bintu vy'amacompetition ibintu byose yovamo aboneka hari ikintu tweze kuganira na Olivier n'umuntu dayire tubajije ikibazo kandi cyari cyiza cyane dukuramo je nakuye mu petite conclusion dufate nk'umuntu muri kibazo bakutanze mu ishuri bivanye n'amatemperament uko ameze twavuze ko ari amatemperament ane dufate jewe ndi umumelankolike barampaye amanota 2/5 bane dandarira byangendeye gute ndi wanyuma sindavyumva kandi simbabazwa nabandi ko baronse ndababazwa cyane c'est vrai mbonye ko abandi baronse make menshi ndababara kurusha mugabo babazwa d'abord yuko jiwe ntashitse kuri objectif yanje objectif ni 5/5 rero niyo nshitse kuri 5/5 sinyohe gose ko nashitse kuri 5/5 mbwani c'est très bien ya objectif yanje ya ntibimuza kusinzira sinza kugerera fete umusanga avuga ati ko naronse 2/5 urumva kumusange wewe aronse 5/5 bakamwaplodisa ni byiza yaronse 2/5 ntagira abantu ababaza yo navyo ntibimuza gusinzira wowe ni paraporo yabaryohera n'abatsitaza n'abababaza donc ivyo kuvuga ngo nageze kuri objectif si cyo kiri plus important l'importance niyo intérêt asusita mu bamuraba mu bamwumva nabo bivyiwe bisigura nk'ubu rero afise nk'umuvyeyi w'umumelankolike aca avuga ati no il faut kushikana kuri 5 biromworohera cyane kugira des efforts pour le mélancolique ngo atere imbere ngo ashikane 5/5 ivyo nahora ndabibona nko muri ndi muri secondaire twize muri système y'amasomestre nahora mbona nko muri semestre ya mbere wasanga nk'amalangue ugasanga ndi hejuru ugasanga ivy'amasiyanse biri hasi semestre ya kabiri wasanga amalangue yagiye hasi ugasanga siyanse zaduze donc nta cyananira nta n'ico natora rwose gusa jewe navuga nti pourvu yuko ataropeshaje nkora kuko ngizo ropeshaje ndazi muhira ingene biza kumera urumva effort yanje yari ya rapport y'ukubabaza abavyeyi canke kubaryohera skife yuko sinagira effort par rapport y'ivyigwa donc kuvuga ngo nabikunze ngo nabitoye ngo nagizike oya jewe mpase ntibashavure ntibantera urwamo rero iyo umusanga akora pahapoho y'abandi 2/5 na 5/5 ashobora kuronka le même sentiment nta ngorane bivanye n'ingene umuntu amuraba umukorehike nawe aronse 1/5 c'est pas un souci du moment ko abandi baronse 0,5 bari nyuma
aronse 4/5 ni amanota meza mugabo hakagira ugira 4,5/5 apana 5/5 aradeprima aca babara kurusha igihe yaronse 1/5 ariko abandi yabarushije donc yaronse 4 hakagira uwundi aronka 4,5 hakagira uwundi aronka kumbure 4,8 cyangwa 5 donc ivyo yumva yuko yatsinzwe yumva yuko isi yamwubamyemwo urumva ni nk'iyo bagiye ahantu ari ahantu bakorera cyangwa je nahora ndabibona ku kazi ukabona hari abantu bacize donc kuko paraporo y'ingene tuba dukoze chaque mois hari igihe baronka ubushimwe bakaronka umwanya wo guha coupe watsindiye uko kwezi cyangwa uwo mwaka bakamukomera amashi umve umukolerike yabarimwo akaba yabaye numero 2 yaradeprima malgré yuko yarushije abantu bangahe ariko kugira umuntu yamusumbije ariko naho yagira amaresultat novuga atari meza gose mugabo akagira abantu yarushije ntihagire umuja imbere wabona aryohewe donc urumva ivyo vyose biri relative par rapport y'ayo matamperama mu gihe rero utabimenye hari igihe wibwira uti uyu muntu ararenze urugero uyu muntu arishima uyu muntu ntiyigera basatisfait urumva bisigura rero ko n'abantu barera gutyo uca umuhadikiriza cyane uti ukaba utabaye uwa mbere ndakwica naho uzaba wagize sheke ube uwa mbere basi ube uwa mbere ni umubyeyi azopusa cyane les enfants muri domaine zose bazojamwo kuba aba mbere amaze kudetekita peut-être umuntu ari kameme afise ya madon nk'uko yaba yafise acamupusa rwose arashobora kumupusa mugabo mwibuke afise umukorerike bisigura ko probablement ari nk'umukorerike dufate umukorerike na wenyene abafise amadefi yiwe ntakunda ko baguma mutanga amategeko cyane ni umuntu iyo umukorerike afise umwana w'umukorerike bazokuma ari en conflit bazogwana vraiment kandi basa malheureusement iyo afise nk'umwana w'umumelankolike abona yuko nawe nyene yosunika cyane peut-être yabonyemo impano ko nta mwana atagira impano yamaze kuyidetekta azomusunika ariko umunyamahoro abireke nyene ajugo rutemba mugabo n'uwa mwana azo kwisanta etufe kuko atazopfa yaragize ku exprime ikiri mu mutimiwe umuflegmatique umuflegmatique umumelankolike nawe azobabazwe yuko bateshanja izo sentiments zose azoziyugwaramwo ababare asubise malheureusement kenshi baza guturika beaucoup plus tard. Je nibaza yuko rya jambo rivuga ngo ne vous aigressez pas contre vos enfants parents ne vous aigressez pas contre vos enfants cyane ryandikiwe abamelankolike n'abakolerique nivyo ryandikiwe bose of course ryandikiwe bose ariko hari abo rikora ko novuga cyane kurusha bihwanye n'amatamperama yabo ni nka bya bindi twigira kuvuga ngo mubana amahoro n'abantu bose turavuze abaflegmatike nturinda uri mwigisha ko nturinda uri mubwira ko ni ikintu naturellement kiza facilement urumva hama rero ikindi naco paraporo ya tamperama y'abakolerique nuko iyo ibintu bitari ko biragenda nk'uko bigomba ni umuntu kisomeye en colère facilement kandi ya kolere yayindi irenze rero ababyeyi b'abakolerique kenshi iyo abana batari ko barakora kandi ibi ni byatwese ni normale niko biri nta mwana avuka akora ibintu ko abimubwiye byose nta mwana bene data iki kintu ni cyiza yuko dusubira kucibuka umve imbere ya data wo mu ijuru turi abana iraba amakosa nawe ugira haheze imyaka ingahe uzi ikintu umugabo ugasanga urakigwamwo ugasanga wamuserereka wamunyerera wama wibomye wama waswase wama peu importe amaterme ukoresha ariko so wo mu ijuru iyo aba chaque fois wihenze ugize ikara ariko umuturaga rucuza ukagumanyura hosigara hari abantu bakeyi nico rero cyo gutahura biragoye na cyane paraporo y'aya matamperama kwibuka yuko umwana ari umwana ibi ndabizi hari ababyeyi benshi bagomba gufata imito y'abantu ba 40 ba 35 bayitereke ku mwana w'imyaka 5 ku mwana w'imyaka 10-15 ntashobora kurefreshisa nkawe hari igihe rimwe na rimwe kuko twe n'abana b'abantu turibagira vuba hari igihe rero bitugora kugaruka ngo wibuke uti erega ya mayirero narayaciyemo
iyi kompureyanso yanje iyi fasirite yo gukorekita ibintu ntayafise je mfise egisperiyanse y'imyaka 40 n'ubuzima naciyemo n'ivyo nize n'ivyo nibomyemo n'ivyankomerekeje n'ivyagize iki tukibagira yuko aba bana bacu bobo nta mwanya baronse w'ivyo vyose. Rero abavyeyi b'abakolerike n'abantu bo n'abamelankolike bagaragaza ishavu ryabo kuri dimension irenze. Ni babandi no guhana abana bashobora kurenza ukavuga uti none kumenga nibiri proportionnel nikosa yakoze. Urumva temperama yabo ibishushe gose. Ifo yuko umukolerike ifo ko ikintu gikogwa kandi gikogwa neza kandi gikogwa vuba kandi gikogwa nk'uko nabo bogikora. Twaravuze mu gihe twariko turavuga amatemperama yabo n'abantu basanzwe naturellement bafise amadon bafise des capacités naturelles donc zigaragara muri bo. Rero skife yuko bamba bifuza yuko n'abo bana novuga batenya l'excellence meme imbere yuko hanagera. Urumva donc aho rero baca baba frustré ugaca usanga rero niyo ariko aravuga hakimenya no gukoresha amajambo abana bumva n'amajambo atekeye mu ishavu ku buryo iminsi yose aca susita ubwoba mu bana. Rero abana b'abakolerike rimwe na rimwe hari igihe uca usanga ingabire bafise zaranyegeye kubera ubwoba. Ikindi naco kubera amaromarke désobligeant iminsi yose uca usanga bageze ahantu ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Donc bamba umenga n'abantu batinya papa arakubita papa aravuga papa arantuka papa donc yamakora ibintu umenga aratinya ni exprimer ibaragwa ni exprimer je serai pas à la hauteur sinza kugera aho abikunda aho abishima. Urumva ikindi naco twabonye kiri ça fait partie novuga y'intege nke y'abakolerike nuko ari abantu kenshi bakunda kugira inzigo ko mara abakompetiteur ntibibagira. Ni ukuvuga umuntu yabimiriye cyangwa ikintu cyabimiriye cyangwa ikintu coba cyaramu kuko imiliyasiyo c'est toujours relative. Urumva ni ukuvuga uwo yamutanze uwo yamurushije cyangwa yamubwiye ijambo ryo kumusuzugura. Rero hari igihe umwana kudakora ibyo yamusabye abibona nk'agasuzuguro bigatuma rero umubyeyi abigumana ugasanga meme deux mois après yamagaruka kuri cya kindi abwira umwana agakurira muri ya atmosphere bigatuma n'ivyiyumvira agira ku Mana yibaza ko ari Imana idaharira ari Imana novuga yama ifise umuhari donc ukaca usanga na relation yacu n'Imana twararezwe n'abakolerike wama wumva ntikwemera ntihigera ikwemera kuko t'es jamais à la hauteur. Ingemwe Nathalie anarangiza dusengera. Yego bindi tuzobibandanya bukurikira tuzobona kamwe musi yuko kwera intambara yo kumva ko deja no migenderane y'abantu bakuze ntibazi kumva ibigumbagumba ntibishira imbere ari ku mwana précisément akura nkuko twigeze kubivuga ibigumbagumba vyo bikiri bito bikiri frais. Umwana ari très émotionnel. Rero kenshi umwana arashobora kumva adashobora kwidentifia ku muvyeyi wiwe colérique au départ kwera ari trop dur. Ico kintu umwana aracumva deja n'abakuze nkuko twabivuze arabitahura aravyumva cyane abona yuko umenga umuntu nta mutima afise. Abantu benshi bari mahera bakolerike bama bagira tandazo vuga ati jewe harageze ikengira ndamutevra vuga n'ibintu ntibishoboka. Iyumvira umuntu akuze muyumvira abana ngene bice bigenda kuko biramugora kwidentifia ko uwo mupapa peut-être adakina neza akina dans la compétition yamare muri compétition uriyo gukina vy'ukuri au lieu de prendre plaisir gukina n'abana. Rero Imana ibahezagire data wa twesore mu ijuru ndagushimiye kuko uzi ko waturemye kandi dufitiye imigambi myiza. Ndagushimira ku bavyeyi bose babakolerike aba mama n'abapapa aho bashizemo izo mpano zidasanzwe. Data urabizi wenyene yuko impano ikomeye
ikenera ubwenge budasanzwe kugira dushobore kubikora nk'uko ubyifuza pana uko twe tubibona. Ndasabye uhe la sagesse et l'intelligence kuko waratubwira ko ni mu bisabe muzobihabwa. turasabye une sagesse, une dose de sagesse et d'intelligence ku muvyeyi wese w'umukorerike ngo atahure Mana kwico wamushize mu mutima ari impano kandi agishire atepye imbere yawe Mana, kibanze kigufukamire kugira gishobora guserva abo bana Mana washize mu minwe yiwe kuko abo bana biwe ni impano. Mana ndasabiye n'umuntu wese yararonse umuvyeyi w'umukorerike aharira mu muvyeyi atahura uwo muvyeyi Mana, ibikomere emotionnel baragize ko uwo muvyeyi atigeze atahura atigeze abona Mana, la dimension émotionnelle umwana yarakeneye umufashe ico gikomere cyo kwibaza ko papa canke mama yari korehike atamukunda gihave Mana, ahubwo c'était l'expression y'ingene abona urukundo Mana, ntabibone Mana nk'ishavu zo kwamatwara kenshi. Ndagusavye Mana, uwo muntu ariko ararira umuharire Mana, mugendere pito aharire uwo muvyeyi atumvise atatahuye Mana, urukundo rwamwemuye ruze consola son âme Seigneur. Ndabigusavye dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire gose. Amen.